Urukundo nishobora gutuma je mpomba kwera. Amuna mbonye rumpombesha ndaruheba. Kuko ko mpomba nuko nakora akazi k'Imana. Kuko arabana Imana yapanze ko nzobafasha jewe nzoba imitayi y'imiliyoni 10. Amen. None abo bantu Nagiyemo. Wako we ntirambwira. Yambwiye ndaguha ibindi. Hari abatama bavuye bazi ko umutunzi wa mbere ari ndamama. Ariko sasa Imana ikimanyura Rwanda mama igakubita kwa ziranotse. Nawe akavuma. Nuko Imana ikora ubu nanje après baziranotse nabande namukombozi. Sivyo. Kuba damina na kinana wenda bigusabiye ndagusabiye umugisha muri aya mazi. Atira kandi ubyare n'ubushuri nawe. Ifo kuza ciwe nawe ameze nk'ifu y'ingano byose arimo. Ifu y'ingano niyo isanga mu mandazi mu capati mu mikate mu bugari mu buyi hose. Sinkunze gushira ibintu byanje ku mugaragaro cyane bitaraba ariko nibaza yuko bibaye mariage gusa niyo bayivuga kare itaraba. Niyo bavuga kare aba bashaka cotisation ubwo rukundo wokorera nga mu mazi n'ugwa ibaze vraiment nago ingona yabigwamwo mufise aho murukorera mwebwe atari mu mazi muga murafise aho mwebwe nanakinera mu rukorera ivyo ntavyonzi ivyo n'ubyibwiye mu nda inda hari inda bagutererako nawe urimo muri match ukibaza ko ari wowe wafashe firimbi basanga ya firimbi kugiye hiyo kera batubwira ngo abakinzi bavuze firimbi mu ijoka cyuhinduka mena abakinzi hari umugenzi ushiga inyuma y'urupangu ukamubwira ndindira ndaje uwundi nawe hari umugenzi umusiga mu rupangu ukamubwira ninjiye mu nzu ndaje hari n'uwundi nawe umusiga muri saro ukamubwira uti ndindira ngiye mu cyumba ndaje hari n'uwundi nawe gusanga mutwara mu cyumba ariko ukaguma muri kumwe ntusohoka n'umusigeyo akabiro n'uwundi uzoha n'urufunguruzo wa wundi ushobora no gusigayo. Nuko welcome Mr. Ayeyo Lucifer. Derukana uri kuransigurira ivya Saint Valentin. Ndamutse abakunzi ba Magic nongera ndamutse abakunzi ba Lucifer muri rusange. Meze neza. Amaro y'Imana bane namwe muri kuno kwezi kw'abakenyezi. Wow. Hanyuma ndabaramukije cyane nitwa Mukombozi Nzeyimana Toma ndabakunda cyane. Nukwezi kw'abakenyezi tugize guki nandi umuvugizi wabo. Nama mbashoboye gusohokana na Kinera yego yani kubera ko urabona ni byiza abakenyezi bakwiye gusohoka kuko benshi barabohwa cyane ugasanga ntibari kurirwa no kujya kurondera ubuzima akaboneka yuko we nakwiye gukora n'ibyashara mpaka umugabo apfuye akaca atangura kubikora umugabo atamwigishije kugira ngo asumire abana. Urabona wonje uwo mubabaro umuntu akakubuza yuko ntukarondere ntugasohoke hanyuma uwakubugiye ntugasohoke umugabo apfuye naza kugusumira bica bisaba kusohoka yani nko gukina match utagize entraînement bitanga gukina match utagize entraînement nikibazo ifo ko bamenyera gusohoka kweri kiyo none. Wow, menyere gusohoka sha. Wow. Ibintu bisa neza cyane urukundo raganje hariya na Kinera nawe nyene ngo kwa rukwezi kw'abagore mu bisanzwe ari guhera kuri na Kinera ariko nuko ko byashitse ariko umugabo ngo niwe mutwe w'urugariko nawe impamvu nawe yanavuze ati nije muvugizi wabo. Welcome na Kinera kuri Magic. Thank you so much abakunzi ba Magic abakunzi ba Manera. Dabaye cheers. Turi ku mazi nuko baryose nukwiriza bimeze turano heza gose tudashobora kuvuga tuhavuga ndushaka kuhavuga ni kuri beach ni kuri beach akavyuka like Tanganyika murakabona Tanganyika iraryoshe rabi. Wow, Mukombozi duherukana kuri date kuri Saint Valentin
uri kuratubwira ko ushaka gupropoza na Kined yego ariko vyakurikiye mu nyuma ntitwamenye uno munsi dusubiye kugira guki tubasanze mu kibanza ciza muri mu bihe vyiza biryoshe nk'uko dufate ko ivyabaye hari no munsi vyaciyemwo bimeze gute duha umuco tumenye ikiri hagati yawe na Kined. Sasa biya nkuru yari ya Saint Valentin yaheranye na Saint Valentin sasa kubera ko yari inkuru ya Saint Valentin ujya munsi wararenganye uwo munsi ni ukwezi kw'abakenyezi ndi kumwe nk'umukenyezi turi kumwe n'umukenyezi aserukiye abandi mu bari hafi na jewe kwe na Mukombozi n'abaserukiye hari akantu uri kurasigura ngo mu bari hafi nande none ngira ngo je mbakuriye abakenyezi n'ababanye naho babanye harimo abakenyezi yego oya muga turashaka nyine udume gusikani abantu barabonye date dufate ko uno munsi ibintu vyagenze neza ejo canke hirya dushobora kubona mariage dushobora kubona ubugeni canke doto hagati ya Nera na Mukombozi ibintu iyo bitagenda neza tukakuba turiko turaterana amabuye ni canke ibitutsi ibintu bigenda neza niyo mpamvu tuvugana neza ariko sasa ikigenda neza cyose gica gishika hiyo uri kuravuga nawe mariage ibiki izo n'izindi procedure ariko uno munsi umuntu ariko aradukurikirana bamenye yuko ubucuti buri hagati ya na Kinera na Mukombozi cyo kimwe n'ubw'abandi canke vyaciyemo ubu n'umuntu wawe yesho kimwe n'abandi ariko nico kimwe n'abandi nyene gusa uzi ubugenzi hari ubugenzi bufise inuze zitatu nka zine hari umugenzi ushiga inyuma y'urupangu ukamubwira ndindira ndaje uwundi nawe hari umugenzi umusiga mu rupangu ukamubwira ninjiye mu nzu ndaje hari n'uwundi nawe umusiga muri saro ukamubwira uti ndindira ngiye mu cyumba ndaje hari n'uwundi nawe gusanga mutwara mu cyumba ariko ukaguma muri kumwe ntusohoka n'umusigeyo akabona n'uwundi uzoha n'urufunguruzo wa wundi ushobora no gusigayo nuko sasa utugiye ibintu bikomeye usa n'ubufobetse ko hariho abagenzi bagiye batandukanye na Kinera uri umwe mu bantu bagiye barabona uhanura abigeme ubabwira gukura amaboko mu mpuzu bagakora babwira ntibishinga inkundi ariko twagize gutyo tuza kubona ni na Kinera aho bese bavuze ati rwa rukundo horatinya twaramuvase birenze araniyibagira usanga ibintu bigeze kure dufate kuno munsi ivyo Mukombozi avuze wewe uri muri bamwe basigaye basigirwa n'urufunguruzo kuruca abandi erega ndi umuntu kandi nanje ngira umutima ariko nkuko yabivuze turi mu kwezi kwahariwe abakenyezi turiko turahimbaza Nowi Marse n'indirimbo rumwe Deniza Deniza sha Deniza y'abakenyezi bose bababaye yego abakenyezi bafite ibibazo ababuze abagabo abafise ibibazo mu rugo rwabo n'umunsi wabo kandi uyu munsi mbega urahimbaza abakobwa je nibaza yuko baravyemerewe yawe nabonye ni byiza nabonye none ikiboshe mama nicyo kiboha sister yego nuko bimeze neza cyane Mukombozi twarabonye akenshi bakunze kuvuga ngo iyo umustar cyangwa umuririmbyi agize ikintu akunda akenshi arashobora kubicisha mu ndirimbo cyangwa agatanga impano y'indirimbo nk'ikintu garagaza ikimenyetso gikomeye ejo canke hirya twitege ko hari kado y'indirimbo tuzobona usoreye na Kinera turi mu kwezi kwariwe abakenyezi turiko duhimbaza Denise ejo naho twumve ko hari indirimbo izosorwa Nera canke zifashe gute na Kai Kaganuki je ndiremesho ry'abakenyezi sasa ngerageza indirimbo sohora Nera yisangamo mu bandi sibyo none Nera nivyo nawe nyine yisangamo mu bandi kubera ko je mfise urukundo mfise rutanurwa Saint Valentin mfise urukundo kuri bose sino bakwiza ama alliance ego kweje ngira urukundo kuri bose bagusa ndabagabagura ariko ku muziki iyo abaye kuvuga ikibazo ibibazo abantu turabisangira bagusa duhaniza mu kubigira
kuvuga ibintu bikomeye akantu cyashaka gasigura twese tugira ibibazo turabisangira twese gusa ibihe gusa nivyo bitandukanye hari usanga mwe yakenye kera undi nawe ko akenye ubu umwe nawe yakenye ejo undi nawe uyu munsi undi nawe azokene ejo udasanga nyine biruko tu utunzi na musi uti ejo agakena undi yarakena Imana imanyuye ku wundi bavuga Imana imanyuye ku wundi tadi Imana ikora ikintu ku muntu ikagiha uwundi niyo mpamvu usanga no mu Burundi umutunzi yari ahari kera si wari ubu none hari abatama bavuye bazi ko umutunzi wa mbere ari ndamama ariko sasa Imana ikimanyura kwa ndamama igakubita kwa ziranotse nawe akavuma nuko Imana ikora ubu nanje après baziranotse nabande na Mukombozi sivyo kuba damira na Kinene nawe ndabigusabiye ndagusabiye umugisha muri aya mazi akira kandi ubyare no gushuri nawe ifo ku wakira ubushuri mu kwezi kwa gatatu kandi ugire n'amafungo ubyare rimwe ucubiheba sisiga urarera abantu cyangwa wobyana no gushikana karenzo ivana n'amagara wow nakinera hariya kurande gwiwe it's about tumazigiye tubona hari ubusabane hari uguhuza cyane hagati ya wewe na Mukombozi uhora wiyumva gute iyo duhora tubona ibintu tutari tumenyereye umuntu azaraguha kyanka zige kuza gutora ku kazi sometimes akaguha amatwa asumira ngo vora ya mbere watanguye kuja ko ni Mukombozi yagoye ati de bakatuku ati uhora wiyumva gute ubifata gute ntukati kibuno gusa urumva n'amatwa musumira urumva n'amatwa musumira si ntakati kibuno gusa agate ni imodoka Mukombozi waravuga ati ntamenyere gusa kunyonga ibisusu amenye no kunyonga imodoka gutamba ni kiyarazi gutamba ni kisasa ntamenyere bijya byonyene ni byiza wow ni byiza kandi arabishoboye nicyo cyiza kiwe nawe ameze nk'ifu y'ingano byose arimo ifu y'ingano niyo isanga mu mandazi mu cyapati mu kake mu bugari mu buyi hose nuko nakinene mbashaka kumenya ugerageje kuraba 100% y'abantu mwagendanye uravye ibintu no munsi Mukombozi ariko aragukorera umufata nk'iki uvyakira gute ubonye ibikorwa gukorera bon kintu ca mbere ndabinezererwa cyane antuka umuntu wese aza mu buzima bw'umuntu canke mu buzima bwanje kugira ngo hagire ikintu asigira caba ciza caba kibi kandi ico kintu cyose umuntu aba asigiye mu buzima ndacibuka ariko je nakibi kimvamwo oya wowe ni byiza je nakibi kimvamwo ko ikibi cya satani nkaje satani twokora umva wasigira ikibi kandi tuguma reka n'abansi naco nabakoze yes nuko ibintu bisa neza cyane biraryoshe urabona ko n'urukundo rurenze ariko hambavu y'uwo rukundo hari ikintu menga tumaze iminsi tubona menga Mukombozi asa suvyanka muga avuga ko menga mufitaniye ngo ubusabane ubucuti buri hafi kubera iki kutemeza urukundo ruri hagati yanyu ukamenga ico muturindiriye none rurihe nyene rurihe gwanditse nga ariko ivyo Mukombozi akorera turabibona none ivyo nkorera ntabikorera niyo bikorera n'abandi none wewe ikintu namukoreye wabonye n'icyahe muhungu we kubona cyane Mukombozi tuvuganye ukuri after date yari Mukombozi tuzi wenyene yego yari Mukombozi asohotse muri restaurant yagenda wenyene yari Mukombozi agiye mu masho agiye muri alimentation yagenda ari wenyene canke ari kumwe n'abagenzi bisanzwe ariko nta hantu naha mugenda musiganye na nene yake ejya kujya kwari kwiyahura Uya ni kwiyahura ugenda wenyene none wewe nabishe Yesu baronsa bagendana nabo jewe nishe n'igikere kandi kindi nacyo bakatubwira ko abakobwa ari bo benshi kurusha abagabo none
bisigura yuko tuba turi hagati y'abakobwa harya abakobwa nibo benshi n'abana bavuka benshi ubu n'abakobwa none bigenda gute abahungu mugwanira abakobwa ahubwo nk'umuhungu nk'umuhungu abura umukobwa n'ukuntu abakobwa ari benshi abameze nk'ifishwe n'inyota iva mu mazi none nanjye nari meze nk'ifishe n'inyota iba yiyahuye ariko niyahura hajya nyene bo gusa umugore n'ikindi ariko umuntu mwicarana cyangwa umuntu mushobora kuba muvugana hari igihe ukenera umukobwa agukinira role nka sister agukinira role nka cousine ugakeneye umukobwa agukinira role nka mama ushaka kuvuga uti bana je nuku abakobwa barafise akantu ko kubembereza ubuti yo pole sana yo akacharira none nkawe no kubwira ikibazo cyanje ukarira nawewe ariko nakufasha kugikemura ubambwira ati imodoka iranzimanye mfasha tuyisunike ndatumye ko uza kundepana cyane ati tora ugende unyweshereze utangura kubaza sheri wawe ko hari akomeye kwanza wumvise ko nawe yari muri stress ziwanje suzinsigamo acha zinsigamo nuko mbasaba kumenya rero nukuri hari ukuntu zimwe mu mbuga mukoresha waratije kuravuga ati ivy'urukundo ntimugume mubishira imbere urukundo mwe miyumvira ariko ugo gufasha gushigikira impano ati nico gikuru kubera iki kwandika ry'amajambo nyuma yaho bari bakubwira ati abantu mwageneye bose twari bwabona ugira sacrifice yo kuha umuntu ngo umigishe umuduga atari kuno munsi umukobwa wo mukamenga aratumye wibagira n'inshuti mwavanye ati n'inshuti z'Inyanzarake aturazi hari ifite mugano zigisha ati wo munyakamenge ijya commentaire ukibona uwo mukombozi wavyakiye gute ubifata no je naratahuye hari umuntu mubonana ugasanga numukobwa gusa kubera ibiba byirondoka tu no ugasanga esprit yiwe ni ikigabo ni ikisa je kintu gikunda cyane ku mukobwa kana abakobwa nk'abo benshi usanga basana base wabo none nawe usana papa nesa na papa ya kenshi nuko icyo uvuga ati nera rero yahora yifata nk'abahungu afise mind y'igihungu kwifata nk'abahungu afise iya stabilité y'ikigabo no mu kuvugana nawe uko uravugana nawe urumva neza ko uravugana ukumva neza ko ari ijyo ry'umukobwa ariko ijambo ari ry'umugabo so icyo ni kintu usa n'umuntu adashaka kwemanga ko hari urukundo nawe turi mu mafungo nawe izo nkundo nawe awe niwozana urukundo rwa eklezia nawe turi mu mafungo nawe hariya na Kinela it's about ko benshi bagumye banavuga bati Manera educa nk'ijya dushobora kumubona yafashe rutemikirere yerekeza kurahura ubumenyi mu bijanye n'ivy'amareresi yo bari mukombozi azoba ari inyuma yawe yo bari wagusponsoriza mbega ho twitege ryari ibijanye n'urubanza canke ibijanye n'imbono y'urukundo ruri hagati yawe na mukombozi sinkunze gushira ibintu byanje ku mugaragaro cyane bitaraba ariko nibaza yuko bibaye mariage gusa niyo bayivuga kare itaraba niyo bavuga kare aba bashaka ko tizasiyo ariko arakazi antwa no kwereka abarundi yuko ngiye kandi nkababwira n'icyo ngiye gukora ego no bamenyesha ariko biraboneka ko umenga it's about kuva kuri date abantu benshi bagumye baba confused baravuga ati none ko tutamenye iyo vyahereye mugabo bakaguma babona ibintu biriko biraba muri iyi minsi nera nubwo adashaka kuvuga dufate ko yabaye muri gwa rukundo vy'ukuri yahura hanura abandi cyane difashe gute hagati yawe na mukombozi nta rukundo ndimwo guys jodi encore nta rukundo ndimwo nimba turi ngaha ni nkuko nawe twosohoka sivyo none ni nkuko nawe twosohoka ni nkuko Scott nomye Scott inyuma ya kamera tugende none ubwo rukundo bukorera nga mu mazi n'ugwa ibaze vraiment nago ingona yabibagwamwo mufise aho murukorera mwebwe atari mu mazi mugabo murafise aho mwebwe na Kinela mu rukorera ivyo ntavyonzi ivyo ni uvyibwiye iyo ni uvuze twebwe
siyo turi. aho turukorera nimbona kazoza kera turiko turakorera imbona kazoza turaba ukuntu amafi natwe tuza turatega ngaha turoba reka ibintu ngaha reka kwana dukundane kwanza reka dukundane n'iterambere aho usanga muganwa bamutumye oya it's about yuko ku vy'ukuri ku vyo turiko turaraba yes Mkombozi turashaka kumenya rimwe na rimwe dora tubona iyo umuhungu agiye mu rukundo cyane n'umwigeme yahora ari umuririmbyi haraho umuvuduko ugabanuka mu bikorwa no munsi twitege ko Mkombozi agiye kubandanya vya bikorwa canke azoca ashira umutahe hanini kuri wa mwigeme tonton urukundo ni positivite n'umucyo urukundo rwa vrai uza kumurikira urukundo rwa vrai n'igitoro sibyo none sasa igitoro nicyo imodoka ihagarara ahubwo ituma igenda sasa niyo mpamvu iyo ufise umusheri aba ku musozi uraduga ukamushikira sibyo iyo ku musozi uraduga kandi bikakorohera ariko umunsi muzohebana wa musozi ntuzowuduga kubera ni cya gitoro kizoba cyahavuye sasa urukundo n'igitoro uko biri kose jewe nta rukundo gutuma mva muri swati rufise negativity rufise ingorane ya ariko urukundo ntushobora gutuma jewe mpomba kwera amuna mbonye rumpombesha ndaruheba kuko ko mpomba nuko nakora akazi k'Imana kuko arabana Imana yapanze ko nzobafasha jewe nzoba imitayi z'imiliyoni 10 amen none abo bantu ariko we ntirambwira yambwiye ndaguha ibindi sasa hanyuma abo bantu ngiye ndabishikeko bisaba yuko mba ndoga umwanya wo gukora wo kwiyumvira icyo ngiye gukora ata wundi muntu ankoroga nshaka wa muntu anyapfuya tugashika kuri iyo ntsinzi akavuga uti hamwe nyene nzopfa avuga uti umugabo wanje yagiye mu ijuru kandi nanje naragerageje kuba inkwi nziza kugira ngo bishe yarurire n'abantu aronke yamigisha imushikana mu ijuru wow that's a formula nuko zimwe muri commentaire bagumye bashirako barashoboye gufata ifoto yawe ndetse n'iyana Kinela ziri hamwe bavuga bati ubu icyari kibuze ati ni cyanatumye bidashobora gupasa ngo ashobore kuba umudepite ati uhararonse umufasha azomufasha no kugira ashobore kuba umudepite no musi twikitege ko none sha ubudepite uva ku mugore ibaze ariko ati ishobora kuba ari stress kuvuze uko utari kumwe n'umvati ubu oya je na kintu cyose cyo hanze kenyinjirira jewe kuko na stress zikwinjiramo uzemereye stress ni wewe uzituma sizo zigutuma ni wewe uzituma reka ndakubwira ikintu kimwe uyu munsi umusheri wawe akuvanze urababara ukarira ukaba stress sibyo ariko ujya mukobwa nyene umunsi muzohebana akakuvanga ntuzoba stress ntuzobabara kumbe cyatumye babara ni wewe wari wabyishizemo cyane n'igihe wewe wari urimo kandi ukabyemera niyo mpamvu ari umukobwa ushobora guhura ari kumwe n'undi mugabo bahagaze ntubabare ariko umusheri wawe umusanze ari kumwe n'undi muntu abahagaze ukababara ikikubabaza n'iki ni wewe wibabaje wa wundi kutababaye ni kubera iki ari ahantu utari bwamushyire je nanuze kandi twebwe nta stress tugwara izo ngwara hari ingwara ari iz'abantu bize cyane uko abantu uko biga cyane kenshi bagabanya icyizere amashuri menshi si meza none je no hanura umunagire balance ashanga yiga amashuri ariko ataraye abatwigisha aya batwigisha harimo tuntu Humanite kaminuza yaragutera ubwoba kubera ko n'amashuri wiga wishura ibyo mwarimu yakubwiye kuzokwishura bya bindi wishura bitandukanye na mwarimu ntiyemera ariko uyu munsi tukubagije ikibazo cy'ubuzima wewe na mwarimu tubavuti bujumbura kugira ngo uronke ubuzima bigenda gute mwarimu yo kwishura ibyiwe nawe kwishura ibyawe kandi byose byo babyiza kubera iki oraguha liberté nawe kwiyumvira ariko hariya nta liberté yo kwiyumvira sasa abantu benshi bize niyo bakunda kugora stress kubera bagira ukwizera guke niyo mpamvu atanabatunzi benshi bize ni kubera ko umuntu yize ashaka na business ayikoze
amenye formule avuga uti none nganshizemo kunzokunguka gute mbega ashaka ibintu navyo bya business bikeneye kwizera ntibikeneye ubwenge bwinshi keneye ukwizera sasa abantu twe tuba tutize turizera kwa naho dushitse tuba sasa je na stress no gwara kubera abantu bagora stress n'abantu batizera kubera umuntu wizera nawe ugira ikibazo kingana gute uravuga uti hari Imana ari gutizera uvuga uti iki kucananiye basi cyakaze basi ndaheze kaniyahure sasa bijya byose n'abantu batizera je nangwara nkizo no gwara nawe vayiyo Ariya Nakine kana twenga cyane biboneka ko urukundo raganje bashaka kumenya mbere ko turangiza kino kiganiro bantu b'Imana murabona ko nabasanze ahantu basohotse n'abasabye gusha ibintu bisa neza cyane iyi sina date oya iyi ni kubyose ubuzima ini time of love nkaba bandi mu kinyamazuru naho umukozi ariko arabigwanya nawe nimba ushaka kumupare abapare babarura inyama kuko umengo washaka cyane bashaka kumenya hagati yawe na Mukombozi ninde akunze gusaba uwundi imbabazi iyo yagize wakoshereza imbabazi niyo gushavuza ati pardon chérie cyangwa we ni ukunda kumubwira ati shushu imbabazi hagati yamwe babiri ninde akunda gusaba uwundi cyo kibazo cyongora ku ishuri kubera uratinya kuvuga ko ari we bon en tout cas yishuye bikwiriye yishuye ibikwiriye kandi ibintu byose birahagaragara nibaza ko nta kintu na kimwe kinyegeje nta kintu na kimwe kinyegeje hama gusaba imbabazi mu bisanzwe umuntu wese uzi ko waguye mu ikosa gusaba imbabazi n'ibintu bisanzwe simpaka ngo mube mukundana n'abadakundana iyo dufate nko muri bisi honyoye umuntu utamubonye urambwira ati sorry sinakubonye parado Mukombozi nuko mbashaka kumenya uno munsi zokorohera wumvise ko Nakinera iyo yaragushije ko afise umwana hanze ugasanga hageze ko mubana acha bikubwira ati naravyaye nanje je na mwana yonshavuza namuna bagusa worera umwana ukavyara je ndarerana icyo ntorera peut-être ninda none woreka gute kandi wumva washobora kurera umwana aho umwana utorera n'uwo munda inda hari inda bagutererako nawe urimo muri make ukibaza ko ari wowe wafashe firimbi basanga ya firimbi kugiye hiyo kera batubwira ngo abakinzi bavuze firimbi mu gihe uhinduka mbere n'abakinzi cyangwa ni iki kenshi nicyo cyo nyine inda par exemple ikiye mu buhemu ariko nawe nusanga umuntu afise inda atari iwanje je numwakira vuga gusa mu gihe ambeshye acha nsanga yari afise umwana ari kize gikeno gikura kuri we ko umwana w'umuntu nca niyongera nkavuga uti yo hari nibindi yo bayaranyegeje sinjajare ngo byaraheze byose ndabizi cyangwa akambwira impamvu uko complexe yari afise niki nkamutahura kubera umwana kurera umwana ni sawa n'umugisha niki naho uzi ko atari uwawe yego ariko atakiye mu buhemu aciye mu buhemu si byiza kubera ko ubuhemu bwo nyine buratera ishavu vuga gusa nofasha akavuka neza ariko ntusinobana na nyine unuko mukurangiza ikiganiro Nakinera ibintu bitatu umufatanye Mukombozi utosubira kumwihanganira bimuvuga ati iki naho Kent ndinze ndamubonana suppose that umukobwa wa mugenzi wanje ivyo wanje vya bihetse ibintu bitatu Nakinera mufatanye Mukombozi vyo babihetse nta bintu na bimwe no mufatana nto kwihanganira abazosubira kuvuga ngizi ngubu z'urukundo isi ati uko yo bari koze neza Nakinera izo ngubu zikuraye kumvuga ati ikintu cyose yokora no cihanganira ivyo bintu birasiguritse mu gihe abandi bakobwa bakunze kuvuga ati rimwe na rimwe hari ivyo twihangana mugabo hageze aha bikanga wewe kuri Mukombozi
ivyo ukora vyose umva umenga amahoro sa ivyo gukorera vyose umva umenga na amahoro uguma mukunda yeah izi ni nguvu z'urukundo ndakumenyesha ko nari nashoboye gusanga kabonyi nuko Mr. Ayeye amajambo atatu y'agasunika Ayeyo. mu bandanyi kuryosha ariko it's about nanje hariya sasa nawe urabona ko ibinyobwa twabisize ruguru yeah tugomba Nawe bigira tuvuge bihere. gato, ego. amata ava kama mu kanwa karaheze wow turangiza ikiganiro okay ibintu bitatu novuga icambere na mbere mukurikirana indirimbo yanjye yitwa Deniza yeah nayisohoye ndiko ndibuka mama yabuze umuvyeyi yabuze umugabo tukiri bato araturera aragira iki ariko kubera yitavye Imana ncavuga no hari abadami bakimeze uko nubu cyaso indirimbo yitwa Deniza ubwo abakenyezi bose uyumvirize hanyuma ikindi nacyo bakurikirana Manela TV ichano yiwe nshasha niki ngende kuri Manela. Manela mugire sabone mugire sabone Manela ni sawa no kuri Nuze na Kinela ariko nawe Manela nawe hindura amazina ni menshi none ino witwa Kijumbu ino naho giharage ino naho bazamenyera uko nyene abagabo reka gusumbura abantu uhayisumbura abantu mwabo abagabo abantu barategeza ariko we nutegeze y'abagabo mutumenyera abagabo hariya kuri Facebook na Kinela kuri Instagram yanje na Kinela nyene kuri TikTok hose muze no kuri beach uryoshe ikindi nacyo nyene Imana ibayizagire cyane kuba mwitanze ariko namwe muze muraduteguza kuko nabona yuko mugiye muramenyera uko muzava musanga abantu mu cyumba yes commentaire zanyu ikiratuwe turanyerera be blessed wherever you are ciao ciao